bakora bavuga ati wa mutipe no ega je ntiyari bwambone juste bara no bariko mu mukuze nyene bana bakubiswe ashize ishushe nizikanye kwera barakubitwa baci bagenda babateruye babatwara mu rupangu bose ibana kubita abantu hariho mu DJ yo mu Rwanda nambari we DJ nambari inde igistoki cinzobe kivyibushe gihora kiza nga mu Burundi BRIANNE voilà ujya yitwarigana hariya kuri etablissement ego na Zenobino oya narumva ko ari umunyarwanda kazi ya nake jewe na Emerisane nta kibazo twadufitaniye mugaba yo ma group ko ari abiri yarafitaniye ibibazo urumva donc Sabina urazi kariwe twadufitaniye ikibazo nawe nta groupe yarafise bice bisaba iki bice bisaba yuko Sabi yegereza baba white shipa bamwe ko Emerisane kandi Emerisane hamwe na Sabi suko bahuza cyane twagiye Master Godzilla Komidoina Dinga Josina Suburundi gusani kontina Rap Zavina kuri Fabelove nta kinyani kirundi siki Zambia muri game abatoto kwa nyina muramwumva umwami wa vina murundi nzumwe novuga ko tumere nk'abasa nk'abakorotira ibintu bijeye n'ubuzima bwawe hari ikintu udakunda kuvuga ko cyane tubwira ingene wafashije Bifeso ndofro umunyasoka buje Forever ndabizi ibintu byo kurapa ibintu nk'ivyo aho kantu nukunda kukavuga ariko je no munsi ndakakubajije tubwira ingene wamufashije ne turiko turamuvuga nabi turiko tuvuga nyene ibintu by'umuziki gusa Bonjour, bonsoir les mesdames et messieurs de Buja Forever. People looking for the answer in no question. I'm not in one but on the one manoti plomo talimetre de ceremony. Manoti to plomota to metelato ceremonato usokwigani yinoti azofungwa komi de VIP behind the camera nko musanze mu bizini engineer Tijos cameraman. Sasa unomusi rero turi no mukanyosha. Iyi site yose ni yagashaka kwereka mukanyosha yena ari heza. Ni heza cyane abaheruka kera bo. Ubu harahindutse asa neza ibintu ni fresh. Rero ni mu gihugu cy'ubundi ibintu bimeze neza cyane amahoro ni yose. No munsi naje kwa Fabelove Vacation Boy. Naje kwa Fabelove Vacation Boy kwera ko muraza heruka kugura studio afise n'ibindi bikorwa byinshi ariko ari n'indirimbo ariko gusohoye yitwa Papa n'ibindi bigiye bitandukanye bikorwa afise ariko arakora. Rero navuze reka mpere ngahugira amahenda bereke ingene hasa ngaha hama ndabereke ne hanze kuri studio ingene kwa Fabelove hameze. Cameraman ashaka guca duhindukira tuja no kwa Love. Kwera ko narinda mubonye n'ahantu hano hanze ukuntu umugabo simbona umva ntabwo tumuvumbuye muri make arabizi ko tuza muga ntazi ko tuje amasaha nako cyo tumusanga no ku kazi nyene no kuri studio nyene da Kishan Boy fresh meze neza bien mbone ko nubwirana ko tutakuvumbuye bari bazi yuko waruzi yuko tuza kuza muga ntwaruzi yuko tuza kuza twakije kamera oya bon le fait que nyene sanzwe nzi kuri umu journaliste ivyo ni bisanzwe ariko kandi kine naco urazi yuko je nanaguhaye programme ikiganiro sivyo muga kuza wakije kamera ne nivyo nari ngana yibonye reka ko watumye tukiri hariya turagira aho uko biri kose ndavuga nti nabona duhagaritse sha tureka muga katureka oya je ntavyo kumvumbura bahora bakora mais ni bon ababikora ni sawa muga je ntavyo nkora ariko sumuvumbura ko warubizi ko tuza kuza nako tuje dusanga na drip ni fresh ambere terana cyakure wambaye neza misi yose rero nubizi kandi turaza kubigaruka ko dukorere nga canye tugire gutana cyo gutwaye dukutiyanye bivana na cameraman ivyo abona cameraman ubona gute ni fresh turinjira tuje mu reka dukubitire nganye ndani karibu cyane hano ni kya benenjiye muri Kishan Record twari kwinjira ndani ariko hari ashaka hatabona kubera ariko cameraman ngira aza kutwereka ibintu by'intuze yaza kugira atuenshera twere ingene hasi kibazo bro matara sinze karibon matara cameraman sa reka dukubitire ngaha nyene cere nkunda kwikorera ndi nyuma ya kamera heruka twicara nyene tukayaga twicaye ivyo rero je sinica temba ndi nyuma ukaburi imbere kuva dutangura gukora twehora twicarana kubera ko ndiyelegeje no kwibuka ni mutari wa mbere akomeye twatanga gukorana kandi bakana nakavuze umva nzopfa ndakibagiye ya ni migisha rero be mumpezagira mufashe ko natwe tuhezagirwa cyane uzobibona ariko meze neza nifuza abatera imbere ya meze bien meze fresh dusanga umusitari Fabelove kuva mu gitondo gushika no masaha bimeze bite
Ebana jena nagiramye novuga bugica mu gatondo novuga yuko gusa ego vuba nagiramye nko guhera mu 4h ego ma 4h bon bivana n'ivyo twari turimwo kubera jewe iyo ndi ku kazi nta bintu vyo kuvuga ngo umwanya wo kuryama benshi barabizi je si ibintu vyo kuryama vraiment si diri yanje cyane gose ntabwo nibaza igihe nzo afise madame ngira bizogorana. Yes, na Fabelove muri no misari bagushinga studio novuga ko ko warashinze studio biri mu bintu bituma ucuryama hagiye cyane n'imbere ko yishinga byaro. Oya je niko namye so kuvuga ngo nikubera ngo studio no niko namye niko namye. Okay. No musirero novuga ko na nyarya bayita ngo ni emission kuvuga ni kiganiro no musire nta yibazo tuza kubazanya nza kubaza ngo Fabelove ngo imeze bite imeze gute gusa turaza kugaruka cyane ku muziki tongere ibibazo munywa biza kuza ku muziki no kuri studio yawe reka kugura n'ibindi bigiye bitandukanye ariko no musinkeneye kiyago cha Fabelove ngoma ndaguhe mic utuyagire ubuzima bwa Fabelove bwa buzima abantu batazi uze kuva ugitangura umuziki ku ntuzi ndirimbo umwana w'umuhira niye watanguriye ko ndabizi umwana wo muhira wayirimbye kubera iki udushikira no buri bwa buzima nyene bwo ngaha mwishite nyene bwo mwishite za bifu za kera za basatu za bifu za ba Emerson ibintu nkabigi hano bakeneye kumva irya story batigeze bayumva ingene byatangiye Fabelove kwinjira muri studio byagize byarivuye kuki yafashwa gute mfize n'amakuru ko Fabelove na telefone ya mbere yatanguye gutunga yiguriwe na Satu bayimugabiye kandi jewe navuga yuko ava yuko ntangura kwanza umuziki muri 2012 navuga carrière solo suko novuga yuko ibintu vyo kuririmba ariho nari nk'ibitangura kiretse gusa kuja muri studio urumva ariko novuga yuko je nama nabivuze en 2008 guhera muri 2008 nafise no gwaruka nafasha ibintu vya hip hop kubigisha ibintu vya hip hop hanyuma ikindi kintu naco nuko 2010 navuga yuko hariho umukobwa twari dukundana agakobwa twahendana ico gihe rero harabayeho juste novuga famille ukuntu nyene itakunda izo relation dufitaniye nako gakobwa nako gasto ya mukobwa nakunda cyane ariko rero nawe yankunda gusumba uko namukunda ya nibuka yuko higeze kuba navuga action muri ntuze muri quartier shikaho bazana n'abajejwe umutekano ya ofete yaje kundaba aje kundaba wiwe yari yaratangirije aravuga ati nimwabona ari kumwe n'akagahungu kagasani muzoce mumbwira wiwe yari umuntu nyene yo mu chief ya rero urazi yuko kenshi abantu babaririmbye ntidutahugwa barabona nyene ngenda mungarishije ati kagahungu kagasani vraiment niko kama kaduhendera umukobwa wacu ariko umukobwa niwe yandondera rero urazi urukundo ni magiriranire naramukunda nawe akankunda ya rero ico gihe umva ko vyewe yaramaze igihe andondera sasa rero umusosi nzagafoto yari yifotoje karatoka cyambwira ati bana nzoza kuraba urumva ati zoza kuraba hari ifoto mfise nzokuzanira ejo ndamubwira ati sawa sangapi nzoza nyine twahana amafoto ukayisohora urabibona bijya biherera aravuga ati jewe nzokuzanira ifoto sasa rero uwo munsi ugeze izo saa zigeze arambwira ati ndaje ndamubwira ati koroka urumva sasa rero haci haba abandi batipe bantelefone abatipe b'abaririmbyi barantelefona arambwira ati ebana Fabelove turipfuza yuko duhurira ngaha aha kunuze hari hakabare kari impande yo muhira ati turifuza ko duhura mugaje ndababwiye ati wapi man wapi nivyo ukunda kurumva iyo programme yanyu kubera ntayo nari inzi iyo programme yabo bambwiye ati man turagukeneye cyane kandi wanashima ibana twatumye ko nantuze na brochette ati twamaze kuyituma ko man numva brochette man ya yavuga ati wapi man nakunda inyama sana n'ubu ndazikunda kweri kweri yavuga ati no
hagati y'umukobwa na brochette ntori cyane ati wapi kabisa ganore brochette ko uwo mukobwa nzobandagira ko urumva umukobwa yagumaho muga iyo brochette yari kubisize yari kubigiye urumva ibana aho nyene mvuga nahise sasa ngiye ibana wa musto acha kubita squatter charambura arazira ko nigiriye hari sasa rero ambuze acha subira inyuma acabona umukuze wanje aramubaza ati mbega nawo mbonera Fabrice nawo mumbonera avuga ati wapi kweri jewe sinza ahantu yo bari nta wigeze ubona wapi urumva haje nyene bakivugana viwe nawe yarafise n'abantu bamucungera nyene yari umuntu w'umucifu nyene ebana aho nyene baca bagwa kuri ba bantu bakora baravuga ati wa mutipe no ega je yari bwambone juste wara no bariko mu mukuze nyene ebana bakubiswe ashize ishushe nizikanye kwera barakubitwa baca bagenda babateruye babatwara mu rupangu bose ibana kubita abana rero abi wabo na wamukuze baca barahamagarana ku matelefone aterega umwana wacu arapfuye aba home nabo baca bibaza yuko ari jewe kuko urumva uwo muvye histoire bari bamaze kuyuba yego ibana bose baca bagenda kuri gwa rupangu basanga rurugaye abana ko bararira ibana bashatanga gutera amabuye batanga gutera amabuye umva juste bakubatera umutekano muke ariko bariko niko babaye provoquer nibiko biraba wa muvye cyamagara abajejwe umutekano abapolisi baraza byabaye ibintu birefu je nanje nibere hari sinzi na kimwe na kimwe ahubwo turiko turongeza hari iyo histoire no ndayibuka vraiment nuko natashe mwijoro bona abantu bon juste arano twakunda kwicara kukarigara menda ntiyashika gusa mbona abamama barandaba mbona abantu bose ndavuga ati nane jewe ibintu nambaye ko mbona bisanzwe kubanda kwiki iski na teseje kumbe reaction ibana yumbiye kari baba ifyeri zigaca ziba nyinshi sana nibaza kari kubungarisha ero imikaro kumbe donc iyo histoire rero bari bazi urumva niyo yatuma bandaba cyane no haci habamwe umwe rero umupeti umwe arambwira ati oh hari ibintu vyagenze uko ntavyo waruzi man ntibamenye niyo naciye ngenda kuryama so iyo histoire ndayibuka aho hari muri iyo myaka ya 2010 uko nico gituma bace bafata baca banjana muri kuri ETS yabace bagenda banyandikisha kuri ETS interna ariko rero ntivyakunze naho nyene ntivyakunze ko shora kuguma niga interna nize nta nemeye kumu externe uzuri gutana niga nta kubera hari ikintu wakoze muri ETS ne wabishatse uvuga ati je nawe numenya no gufungwa man je nawe numenya no gufungwa kweri navuga ati nani ndapfa kwishuri nitaye n'umwana tuzosubira kubona so ico gihe niga naha ndetse mu nyuma barabona ati no uno mwana kweri turabona n'ubundi nta diri kuri ETS ni hafi so aca bandugana kuri muri ETB ibubanza warahize ya ETB ya hajya narahize ariko navuga yuko sinagize amahirwe yo kuhabandanya cyane gose kubera je nakubwiye interna vraiment ntitwahuza gose oya ntiyari guyanje n'ubu jewe n'umwana we wanje mvuga ati shaka kumuha igihano nzomushira muri interna warabonye kare ho oya narabonye vraiment n'ahantu hagu ebana haraguhindero kabisa yakegera muri bwo buzima bwose wagiwamwo bigiye bitandukanye iby'urukundo ivyike nako ndakubwiraho nako ndashaka gushika hano aho natanguriye rero muziki rero naho nyetse juste maze gushika ari muri interna rero ibubanza niho na bon kubera ko hari ahantu ni ryambere naye nduze mu ntara ya ruguru cyari ryambere mvuye ngahe ibije nkabona intara ibubanza si ruguru bon basi mvuye buja nkaja mu yindi ntara ryari ryambere hanyuma navuga yuko narahize ariko rero kubera ko nta bagenzi benshi ndahafise ya rero vyaca bituma tugiye nk'ahantu muri mu dufate nko mu etude canke atani ikindi kintu tuko turakora naca nigira mu bintu vyo kwandika indirimbo imiziki nkandika imiziki
ya rero ziga ndirimbo zose natanguye ko za mwana we muhira za kuri dance za kuri nkofero zose nazandikiye muri interne hari bubanza yego niyo nazandikiye ya hanyuma ikindi kintu naco novuga cyabaye hari muri interne y'Ibubanza nuko hariho mu DJ yo mu Rwanda nambari we DJ nambari inde igistoki cinzobe kivyibushe gihora kiza nga mu Burundi Brianne voilà ujya yitwarigana hariya kuri etablissement ego na Zenobino oya narumva ko ari umunyarwandakazi ya narumva ko ari umunyarwandakazi mugabo peut-être sinzi ingene vyagenze kugira aze kwigino ya so rero jewe ico gihe ndavyibuka bon ndafise umugenzi twavanye ino BJ hari turashika hariya umugenzi rero novuga yuko je namubwiye jewe sishaka ibi umuntu numwe azobona yuko je ndumuririmbye yego ya hari ukuntu nyene nashaka kuba ndi concentré n'ivyigwa gusa urumva tugishikayo fete niyo yari esprit yanje niyo yari nego yanje rero mpeti ndamubwiye ati ntuze werekane je ko ndumuririmbye ntazogenda umuntu numwe uzobibwira sawa mpeta avuga ati fresh nta kibazo sasa rero igihe kimwe je kwera nitemberanira na abantu basobekira ino abana abandi batwara amabibiriya bajya niyo nagira abagenzi juste sina na rekarta na rekarta hari voilà sinashaka ko bamenya je ko ndumuririmbye niyicaranira n'abantu bavuga ijambo ry'Imana bantu nyene izo mind zo muzika tazo urumva sasa rero umunsi umwe ndibuka ko twari ahantu kunuze kubera hariho ibintu vy'amahombo wasanga ko muramesa kwa hageze ma weekend rero uwo muntu uze mu petit yagiye yita mu baririmbyi bawo namba ari sinzi groupe yari ihari namba yitwa ETB family ya agenda rero mu bintu vy'ama freestyle rero mu petit nimba baramucanye nimba yumvise nyine ibintu bamurembeje acaravuga ati ariko jewe naho mwingira abantu bahatari je ndafise umuntu umvirize naye namubujije mugaravuga ati je ndafise umuntu ayo bamarira amanyama vraiment aba type ravuga ati toka umuntu atuhiza amanyama ni ninde ngahamureze nako twe tuzi bahari vyamamare hari mani ara nyene arabereka nyene yuko uwo muntu ahari yego arabemeza twe twatwibereye kwibo kunuze kwibombo nyene two turamesa urazi vyo muri interne urabizi tukimenye naho bandi banyeshure nyene bivugira ijambo ry'Imana naho bandi nyene urumva batekereje nyene oya ivyo ntavyo wababaza vraiment bana zamboni kikosi ngico ngaho ngo nuyo rero mugati byo bibaye nibiki ati n'ibintu nibiki ngo nuyo ngone watubwiye ko ari umusaniga ngo ngazi kuririba bace baratwenga umva bon batwenga kubera ko juste n'inyifato yiwanje abantu mugenda ya n'inyifato yiwanje sinashaka kwerekana yuko ivyo bintu hari aho duhure vy'umuziki sasa bandaga uno muririmbyi urumva abwiye ati jewe ebana arambwiye ati mbabarire Fabrice nasanze no kuri kwibanagiza ati vyagenze uko no kuri ndagusavye basi bangiriye akantu gato ndavuga ati no ivyo bintu ntavyo nokora kandi rebe irambabaje wena narakujije mugabura abone ibintu nyinjijemo sasa ikintu cyagiye komprovoka n'igiki nuko haci habaho mutipe ngo umuntu w'umubiri mani ngo hariya ngo niwe uri kuratubwira cyanumva karamba baje mana ku kaboro ngene nari umumungara afu rero kwa gushaka kwinyegeza numva nyina ku kantu karandi nage ati majo kirazira kugira gusuzugura umuntu utazi cyarico kuko ngato wahurira turi imico itandukanye sivyo hasa rero iyo ubonye umuntu kirazira guca umuhaye imaji wewe atayikwibwiriye cyangwa mutavuganye ngo umenye ibimurimo sivyo muri mwebwe uko muri nga urumva kubera nari kuri pression n'ishavu mwese uko muri nga nukuri nta n'umuntu akuriye kuba n'umunyeshure wanje urumva deja navuye ino je navuye BJ deja mfise ugwaruka kandi rukomeye ya nafashe ibintu vyo kurimba benshi bari babaza petit kajeta ya yamye kuva kera yari hari kuva kera urumva umva rero maze kwiyumvira ivyo nkaraba petit
nigisha ngene babizi haca ndaba abo batipe je ko nawe maze kubumva bariko bararimba ko baragira gute nkaca numva amajambo ko baravuga numva ko minga naho bihuriye rero canavuga ati muri mwebwe we nta nubereye kuba n'umunyeshuri wanje ngo na uyu kandi bamwe mandabona n'abaririmbyi bamwe ya bon ico gihe ndibuka yuko twaciye tujana muri sare abanyeshuri bakungereye isare bako baragiriramwe amanuze ama repetition kuko ico gihe bako baritegurira ibintu vy'ama sinzi ibintu bako baritegurira so turagenda muri sare hanyuma haragera rero kuririmba bro jewe na sinarimbye n'umwanya munini cyane akantu gatoyi gusa ebana abanyeshuri yari induru gusa sasa rero rufete ke naguma mvuga izina ryanje Fabelove mani nase kubesha etebe yose mu minsi nk'ibiri gusa bari bakubye hose hari hacafye kizina Fabelove uzugende ngira no sinzi ko birafudika etebe sinzi no umuntu wese we yarize kuri etebe muri imyaka sinzi ko byo birafudika mana nose kubera akwantu kadakwiza n'umunota gusa yego babetse umwana cyane baravuga ati bana umutipe vraiment batanga kundondera injira muri groupe turipfuza bikine byo nabwo ati wapi kweri donc rero niho hanyibukije rero niyo histoire n'amanibuka muri interna navuga rero maze kuvayo naciye nshika wavuye wahejeje ishuri cyane no uwo mwaka ya naravuyeyo hanyuma ndaza canangura canza kwigino kuko urumva wo aba famille yiwanje yifuza yuko ngoma niga ruguru mugabo maze kuvayo Bubanza navuga yuko naciye ntangura kuja kurondera producteur Bright kugira ngo ashobore kumpa basi niburi basi ndirimba imwe yego ico gihe ntandirimba nimwe ari bwaso oya nta nimwe yiwanje personnel ya bwasohora so jewe cendagenda Bright arambwira ati ebana jewe kweri done wowe urifitiye safe covid jewe no na Bright jewe nkeneye gusora umuziki kuburyo abantu bose bazoca bakuba yaratweza rawera avuga ati none wewe izo yesu umva naramugowe gushika ati baranyemerera anyemereye niho mu nyuma nace ngenda njanya gatari bon na mse nosyo ku gitari mugabo gatari rero karako kiya kikopo bita umugereni umugereni uriko bijya ziga kamba zinuze bon ari kamba zimeze nka plastique barobesha nizo bakoresha hanyuma bagaca bagira nyine ukavuza sasa ku gatari niko nagiye ntwara aho rero ndakajaniye iki juste kumuvugiriza yumva haza guhera ushaka amanote nkeneye tapfugiriza aranatangara ko anashima kuko ntiyarazi ivyo bintu ko ndabizi yarafatira ko arumviriza ivyo ndiko ndavuza nawe arabivuza hanyuma rero hageze kurimba ko yaranze nkiri umupeti mutoyi nkiri mu tuntu tw'utugroupe mugabo maze kuririmba yumva vraiment ibana voice umwana naho bihuriye nuko yaramuzi donc narahinduye kila kitu en fait navuye hariya muri interna umva juste ndundi muntu vraiment nageze formation zikwiye umva barimvyi bose ngira barapere bose bo kwisi nabashize ngavuga ati bana urenda kwire kuririmba nanka kuririmba nanka gukora carrière solo kubera nari nciga ofete haraba abahapere bo muri Etats-Unis bamwe nuvumenga baracangora mugamaze kumva kumenga bose ndafise mu maboko hagati urenda shobora gutangura none naciye ntangura narakunda umuririmbyi yitwa Rick Ross nkakunda n'abandi baririmbyi mugabo Rick Ross naramukunda cyo bituma ninspira kuri ryajwi rinini ya mugabo ko aririmba sinarimba nkawe oya ninspira ku bandi ya rero mu nyuma bimaze kugenda uko en 2012 no naca niyumvira ati bega sori indirimbo ya gute rero nsubi nyuma gato mu kwandika iyo ndirimbo ya mbere yitwa umwana w'imuhira nuko Sadbi bon juste ntitwahuza neza kubera yari
navuga yari umugenzi twaragumana umwanya munini yari umugenzi nyene twaratemberanira yaraza muhira nkaji wiwe mugabo mu nyuma arankorera ka action katangyoheye ico gihe fratsi vy'abana nyene mu mutwe bon navuga ko nari umwana mu mutwe kubera ko nkuno munsi sinofa kuba provoke n'ikintu cyari cyo cyose ico gihe nibuka ko twari ahantu kuri studio kwa Amiri we yari yamaze guhitinga ngiye kumuramutsa hanyuma aranyi mu kuboko shabira mbabaza bimbabaje rero niho numva ko menga no mwihora fete ya haci habaho rero kuririmba irya ndirimbo umwana w'imuhira ya hama rero nyuma yaho mugabo Sabi bara nyene arerekana kumenga nta kibazo kihari ya naho vyari bimeze ukabafana biwe bashavura ibintu bikabanye n'ukuntu ariko mu nyuma niho yandondera aca mpaga telefone gatoya telefone gatoyi kama tushe nyene ya kaka nibwa voilà kari gafise écran igomba gusa na jaune kuntu ya na orange so ico gihe ndamushimira ndetse nta beef ya hatari yoba yarabaye hagati ya jewe na Sabi wapi nta beef ya hatari yabaye so rero narabandanije nkora rumva ndirimbo y'umwana w'imuhira ndayisohora mu gace nangura kugarariza Bright yuko nifuza collabo rero nari numva batanguye kumbwira bavuga ati tegura indirimbo hanyuma dukorane collabo cyangwa ugira umwana w'imuhira tugiye remix T-Max akabimbwira duhuriye muri show kuko ico ganje narifise novuga nafise ibiteramo vyinshi ku ndirimbo yawe yego kuko ni igiteramo cya mbere je natanga gukora afise indirimbo imwe nagikoreye kuri Mize Viva Mize Viva arabarimvye no munsi barinze bubaka amazina batigeze bahonyora kuri Mize Viva yego vraiment muga jewe indirimbo ya mbere gusa naciye nkoregwa igiteramo kuri Mize Viva ni shiramita amahasa event so mu nyuma ndabandanya rero Bright arambwira ati no ntiyaragira yuko wewe utangwa kuja mu bintu vy'amakolabo banza wiyerekane ico gihe je nabibona ari kosa mugabo no munsi ndabona ro resultat kuko no munsi Fabelove amufata nk'umuntu wenyene ubwiwe yubatse wenyene ubwiwe atawundi muntu yavuze ngo umuririmbyi ngo yaramudugije yaragize gute ya ivyo vyaramfashije kubera ko hari ubundi bukomeza ubufise ya so rero munyuma narakoze izindi ndirimbo gushika nangura kwizegwa 2014 mbona Peace and Love irandonde baraje muhira avuga ati turifuza yuko wewe dukorana je biranananga kuko ico gihe novuga yuko Peace and Love meme ngira n'abasabi cyangwa meme n'abafariya n'abande bara abantu bagoye novuga yuko bari bagoye no gukorana nabo sivyo kiretse bonyene bakwironderera byari bigoye gukorana nabo muga Big Fizzo menga arafitana indirimbo so rero numva barandondeje datanga navuga ati bino bintu vyo ni gute rero turagenda turakora hanyuma ndetse no muri 2012 ndibuka ko nakoze indirimbo ya 50 turi kumwe n'abandi baririmbyi ya hanyuma umva amakorabo ntangwa kuyinjira mwuko ariko kandi subiye inyuma gato jewe avayo ko ndirimba jewe indirimbo yiwanje ndibuka mu myaka ya 2009 2010 ndibuka yuko bandondeye je ofete nari nsanzwe ufise groupe naririmbiramo yitwa Serious Nigga rero groupe benshi ntibakunda kubivuga ariko mu Kanyosha hariho Wanaves Kikos hakabaho na Serious Nigga uzushake ya novuga yuko intambara za mbere concurrence ico gihe yari ya Wanaves hamwe na Serious Nigga hariho n'iyindi itari ngaha mu Kanyosha bita ababora yari he no babo bari abantu bari muri genre bijya bintu ivyo sindabishikako donc bari muri genre bijya bintu vyo kugwana kugira gute yari ya mageng urumva so rero ico gihe nze Bright ba sad bacharazarandondero c'était en 2009 uko non hari ma 2011 2010 uko ya sad yari yamaze guhitinga juste agitangura irya nuziga hitiyo so nibaza kundondera avuga ati bana Fabelove mviriza man hariho collabo bariko barakuronderamo wewe rero man ifo kuserukira Kanyosha neza iserukire neza kurumva
nivyo yarazi ko nzi kuririmba muga yavuga ati antukashize mu bindi bica kuko wumvise witwa Bamso ba birori nibo bari hejuru ba mukombozi avuga ati non il faut ko utanetereza kweri na yari indirimbo yitwa ngo First Collab yarimo basha ni Queen n'abandi kandi bose baririmba rap bose baririmba rap yari collab y'abaraperi bose na Shani Queen yaririmba rap so ico gihe ndagenda niwo munsi wa mbere novuga yuko Shani Queen yipfuje kumenyana nanje ya kuko ico gihe vraiment sukwitera amashugwe aramaye félicitations baravuga ati petit vraiment ararenze ufite vyari ibintu nyene urumva batibaza kumupita taramenyekana urumva hanyuma ico gihe nyene mu ivyo bihe ndahamagagwa kuri CCB FM+ ku ndirimbo twakoranye muri groupe nyene n'abandi avuga ati umupeti yaririmbye muri verse turamwifuza aze tumuha agashimwe ndavyibuka ico gihe Amira arandondera kugira dukorane muri studio yiwe donc novuga yuko juste jewe carrière yanje kuva mu bwana novuga yuko narabona antuka ko yakigwa neza ingabira ntiyari yo guhadikiriza donc nafise ikintu kiri muri jewe so hanyuma rero mu nyuma urumva narakoze izo ndirimbo gushika tugera gukorana na Peace and Love ico gihe twakorana na Peace and Love barandondera no mu yindi collab kandi ikomeye cyane novuga yuko itarasuya kubanga ko yarimwo Rarijo Fizo Sabi Shani Queen Steven Sogo witwa Rida jewe mu barapere yari jewe na T-Max gusa ya harimo abaririmbyi bose bari bafite amazina abo ngaha nka bose bari barimo iyo ndirimbo yitwa Bujumbura ngira bazoyo ndayizi basi turayikora 2015 Bujumbura ya nizijya so mu nyuma 2015 niho nakora indirimbo yitwa Prof Tony mu nyuma prof yakomagira abantu oya biga nagize sujet gusa ujya mu prof kandi n'abana biwe mora numva ko ngo warababaza ntaco twafave yari hari umuntu yitwa Prof Tony ndafise umu professeur yitwa Tony mugabo siwe yagira biki yarakwigisha yaranyigisha niyo mu professeur wa mbere yanyigishije igifaransa vraiment notion yose na office en France novuga yuko ariyo none yige mu prof yarumvise icyandiribo Prof Tony yarumvise icyandiribo bon peut-être ko yumvise kwira abana biwe mara numva bidoga ariko babirimbye akikwigisha oya twaravanye twaravanye so ni mu professeur nakunda cyane kubera ko urumva ni izina ryaje ko nyine ndarikoresha mu ntuze mu ndirimbo ya ariko novuga ko no mu professeur twabanye neza yanyigishije novuga igifaransa bien gusa ndamwibukira ko ka insolite kamwe juste yari umu prof yari umuprof adakunda yuko umuntu avuga ikirundi munsi umwe rero twe twari muri pause bon juste agusanze uri kuravuga ikirundi man yaragukuza amanota sasa rero muri pause tusha turamubona tumaze kumubona tuvuga ati bana sasa reka rero tumuderanje umwacha aratangura bonjour twishurana uko umwe avuga bonjour nane nishura bonjour prof arashika wa bor ashitse yumva turi muri bonjour ararengana yumva za bonjour mana yaciye agaruka cyagera kudukuza amanota turavuga ati twebwe none ko twavuze France alors français de bonjour ça existe bro donc yarumva kumenga muriko muraderanje juste twabigize comme dérange bon ico gihe nico kintu ndamwibukira ko kandi kine naco namwibukira ko nuko jewe naronka 20/20 ibintu vyo kuririmba ufite ari ibintu yagira vy'amapoem amapoem donc twebwe nitwagira amapoem bijya ngo ugende uvuge ngo imbere gusa
urumva bijya byo kuvuga ibintu vy'ipoeme gusa presenta no twebwe rero twara presenta nimba wigize umusani nimba wigize umuvuga butumwa nimba wigize iki ubivive kujya nyene je neye nacanza nambaye ebana vyose nyene hanyuma ngaca nikubitira rap yinuze ya poème il pleure dans mon cœur comme il pleut la ville que cette langueur qui pénètre mon cœur au prix de la pluie par terre il pleure sa raison dans ce cœur qui sait que quoi niri trazo ibintu vyamwe nuko urumva donc ico gihe rero mu prof bivanye n'ingene twara kubita beat twaba twazanye n'ibitari man urumva ugasanga ibintu biraryoshe ugasanga yabari nka show abanyeshuri ku madirisha bari donc kwa bari kuvuga poème mugabo wamenga ni concert so j'ai vraiment ni gake umva sinaronka 20 sur 20 naronka 21 sur 20 ego vraiment ico kintu yama yagishize ko vraiment nawe bari karankwirikirana ngira ivyo bintu aravyibuka yashiraka akantu ka encouragement vraiment ego ya rero France yari cour ntora abo je sinatahuye impamvu banshize mu bintu vyinuze ibintu vya technique ko je natahura ibintu vy'indimi sana cyane vraiment ya rero ico gihe novuga 2015 niho nasoreye prof Tony mu nyuma nari no muri stage kuri RTNB kuko ico gihe namaze gutangura school nariko ndaheza ishure novuga ko niga privé hariho privé niga ko nganyine mu kanyosha yo guhiraheza kurumva abavyeyi bo bashaka ko subira hari nanye ndavuga ati mfumaniriya kuko ico gihe je naronka amashow menshi naririhira ku kwezi nemera kwirihira so rero ico gihe ndiga ndabadwaye baranora ku school ndabadwaye mu mwaka wa nyuma ico gihe niho rero twakora ama stage c'était en 2015 yanagiriye stage hajya kuri RTNB nyuma rero wacha urazi igihugu ngene cyace kiba ibintu ngene vyabanje biraparangana ya mugamu nyuma birateba biragira turaronka ama diplome yacu bintu biragenda neza rero novuga 2015 2016 ndakora indirimbo yitwa Kiwacu novuga irafata ntuze nziza kubera ko ryari rya mbere ntango urya mudiho kuko yari juste namye nifuza gucrea munyuma ndabandanya n'ibindi gushikaho nangura kuronka ama award novuga mugabo award ya mbere natanga kwironka 2013 kuri Sarama ya hanyuma nsubira ndaronka n'izindi zikurikira muri iyo myaka ya 2018 za BMA ndaronka 2019 za ntuze za zo ku maradi atandukanye ja FM mbukwe zimbaye RFM ndaho muri ivyo w'umwaka donc ibintu vyamwe nuko so rero novuga yuko carrière yanje yagira abandanya uko ariko harano tashikiye ndashaka ko ntunze serious niga za bora ibintu nk'ibyo ziriya story ukuntu haba n'intambara n'igipolisi kikaza en fait serious niga yari groupe naririmbamwe mugabo ivyo ntaho bisa bisaniye n'ivyo uri kuravuga kuko serious niga twavanye ngi ntango interna c'était en 2011 2010 twamaze kuvana niyo groupe yitwa serious niga twamaze kuvana kuko urumva je naciye nigira muri interna ya hanyuma rero ikindi kintu naco novuga nuko ntanguye ya 2012 niho novuga yuko haci haza ugwaruka gwinshi gwishize hamwe bita New Vamps aba New Vampire muzovyumva muri nuze mu ndirimbo zanje za kuri nkofero nabashiramo New Vampire sasa rero aba New Vampire barabapeti benshi ugwaruka gwinshi kandi rumwe n'abakobwa benshi be rero iyo ngiye muri concert vraiment umuntu yababizi kategezwa kuzuza kuko baza bashika nka 30 bose bambaye imipira isa yanditse ko ako kantu ka New Vampire rero aba petit objectif zabo novuga yuko zarizo ivyo bita guhara bita magenge sivyo barumva ko bongwanira si bivyo bumen gusa tubireka tubibona kubera twanka gusubira mu byo twavuye umuntu ushobora gusanga urudogo gosuzi no mu kota cye uruzi he ruko rwakuvuga ivyo guigombeye rugupost uko guigombeye wandika ibintu guigombe mani cyo gihe vyarashoboka
mani nawe waburi Gitega bagusanga bararihitike ve urumva mani warakubitwa ukajya ibintu neza fresh urumva sasa rero ico gihe urumva bimaze kubuko hariho uwitwa Emerson nawe yarafise novuga abo wita white shipper rero le fait que jewe na Emerson nta kibazo twadufitaniye mugabo ayo ma group ko arabiri yarafitaniye ibibazo urumva donc Sabi nawe urazi kariwe tukadufitaniye ikibazo nawe nta groupe yarafise bisaba iki bisaba yuko Sabi yegereza baba white shipper bamwe ko Emerson kandi Emerson hamwe na Sabi suko bahuza cyane mugabo Sabi avuga ati jewe nemera kuyegereza abantu kubera abapeti bo kwa Fabelove ndabona umenga nacha akora indirimbo bita nambari ikinyamugigima kugira ngo abamotive abapeti yarakoze iyo ndirimbo arabashiramo donc bacha abafana biwe rero neza facatangura rero ibintu vy'induru ibana imigwano imwe novuga ntifuza yuko bizonagaruka kuko byari ibintu binateranye n'ubwoba kuko harageze yaho bugariza n'ikiraro abapolisi bakaza donc bahanganye hagati yabo sanga amabuye iminyororo ibiti ibintu byinshi sana naho petu n'abaravyuku wibara gutera je baranantera nubwo bakandida arabiwanje donc nkagerageza kubahanura mugabo ntitwe dusange esprit cyane kubera ko bobo jewe nakuze ndi umwana nta nwizoga nta nashaka kugira ibintu vy'amatabi ntagira gute ariko mbo muri bo benshi bari abantu vraiment novuga ubuzima bwabo babusinyiye muri ivyo bintu so rero cyo gihe novuga harabi ibintu nyene bitameze neza gushaho dutangwa kurondegwa n'abajejwe intwaro na turinyegeza biragira gute bamwe barafatwa muga gushikaho ibintu nyene bitaba birahera novuga yuko ijya 2015 no yagiye gusa bihera vraiment ya kujya 2015 benshi hari habahunze hariho nabari bamaze kubivamwo donc novuga yuko rero ibintu je naciye mbandanya rero carrière yanje byo bindi bintu bitarimwo yes tumeze nk'abasuri inyuma mu ntunze ya muri serious muri ayo magenge na kapana serious niga ariko twaye tugeze ahantu rukwa tubwira umuziki ngene waciye ubandanya ariko hari akantu novuga ko tumere nk'abasa nk'abakorotira ibintu bijeje n'ubuzima bwawe hari ikintu udakunda kuvuga ko cyane tubwira ingene wafashije bifeso ndofro nk'umunyasoka buje forever ndabizi ibintu byo kurapa ibintu nk'ibyo aho kantu nukunda kukavuga ariko je no munsi ndakakubajije tubwira ingene wamufashije ne turiko turamuvuga nabi turiko tuvuga nyene ibintu by'umuziki gusa urabona kenshi iyo ndiko ndabazwa suje nk'izo nakakugira ico ndazivuze ko cyange ni kubera ko mba nankajya amakimbirane kandi kiri naco muca muronka ibintu mu poster hajya kunuze kuri cover baca mugira ngo Fabelove na Naka oya ikiganiro ni ciwanje gusa sasa rero kubera ko nabo ataco bavuga ku vyanje nanje nta mpamvu yo kubasotora ngo mvuge ivyabo so rero je bico novuga byinshi arabizi wenyene ubwiwe muze mumwegere mubaza ati mbe burya hari cyo yoba yaragufashije hanyuma ivyo azemera azoba ari ivyo mugana atavyemera navyo Imana izobimubona mugabe iconzi cyoco nuko bavuga ati kuri neza ikagusanga imbere suko ujya muntu ategerezwa kugushimira oya twe dushimirwa ni Imana nico ituma rero ubona twigariye muri ibi bintu man kwera imihezagiro yes reka twinjire mu gite cyanyuma mvuge tumarira n'ikigana ko tugikoze n'umwanya munini navuga ko igite cyanyuma kuba tucinjiremwo tuvugana cyane cyane kuvyerekeye inonto zino projet ruka kugurura ya Kishan Record Kishan Record icimbe cyo kugira Kishan Record cyavuye mu maja mu mahigira ngo tumarire ikiganiro bon je icimviro nuko numva yuko notegezwa kuba umuririmvyi icyambere na mbere ari professionnel kuko ni kuva kera je narindi bon namye ndo muntu ni documenta hanze mani nta mustar abahatagira studio nibibaho ufubugiragaho mu studio nibibaho bro uzuperereza umuzuka ucugenda turetse nivyo biragoye
gutahura ngene umuntu w'umustar agenda gutonda mu bandi baririmbyi mu bandi ba upcoming canka baki nivyo n'abaririmbyi nkawe mugabo irya showbiz yawe man ntibibaho utegerezwa gufata ukarecordinga kuri microphone yawe hanyuma amajwi ukayata niko bimeze man nta mustar atagira studio ntibibaho vraiment ntibibaho hanyuma icari cyambe hanyuma kigira kabiri naco nuko numva yuko no gira ico nerekanye nakuye mu muziki ariko kandi gifasha nanje aho mvuka avuga ati mbe wa muririmbyi twashigikira imyaka n'imyaka iski ni iki yashitseko n'abafana banje b'igihugu cyose bavuga ati mbega ya hip hop yamushikanye kwiki bimwe navuga ko ngwanira hip hop iski nta kivayo ndavuga ati rero ifoko nzokora ikintu kigaragaza iterambere rya jewe naho mbaye ndetse n'umudo wa hip hop ndetse na image y'abaririmbyi muri rusangi kuko ibi si vyabose man si vyabose jere nganabwire congrats kweri kuba waruvuze tereka ngire studio yiwanje kubera ko sano benshi akunda bashobora kuronka uburyo nk'ubu ariko siganye ibibazo bibiri n'ivyo bibazo bibiri ndabibarize rimwe kugira ngo tujane n'umwanya ikibazo ca mbere uburyo bwo kugira studio komenga je nubwo ntarashika indani ndayirabe naribonye ku mafoto vraiment imashini ziri professionnel general ziboneye nararavye hirya nane baganize no mashine urumva ni mashine nziza uburyo kugira no studio wabo kuyihe ikindi kibazo gikurikira ari naco cyanyuma nta muntu yoba hari wowe ugomba ufashe muri no studio yawe agomba ushire mu minwe yawe nawe umuduze agere nkaho ugeze kumbire anakureye ko umuntu akunda ko umuvye yakunda ko umwana we asumba aho yagejeje jewe ico novuga cyambere uburyo je nabukoye mu muziki je nico bituma nkunda kubwira abantu bafise ama companies ndababwira ati aho baririmbye muha amadiri foko mubaraba neza ntibitahuritse ngene umuririmbyi wo muhidiri guherangira muri 2010 gushika nuno munota mugabo we agaca gufenta ngo ngafise imodoka sasa imodoka sikwa ifashika abandi iyo modoka wonyene imodoka biroroshe no ngene uyitora ku ideni ntuburi sire yuko yanayiguza amafaranga abona mugabe ibi sinshobora kubigira ku ideni man urumva nico gituma no kubwira ati ama companies rakwiye kuza afasha abaririmbyi bose kubera ko donc biraza go training bamwe bashobora kuba afise ishaka ryo guteza imbere igihugu tugakuraho yasura cyane yashusho yo kwamaberekana yuko abarimvye b'abarundi ataco baronka no naho bavuga ngo ngagahuzu kama kiki ngo kamesurirwa mu rugo voilà c'est agahuzu gacafu yeah nico gituma rero novuga ati juste ntituba dushaka kugaragaza za ntuzeza za image ziza kutwerekana nabi hariya ifoko n'abanyamahanga abona yuko natwe twi none nkino munsi naho umunyarwanda cyakaza umutanzania cyangwa umunyekongo cyangwa he mani araza kavuga ati je ndafise n'abagabone man maze kuma felicitation vraiment nukuri kw'Imana baririmbyi bari muri Gabo ego tuzinanye mugabo babonye shitse kuri kino kintu bavuga ati wow kandi urashobora kubaka studio ariko kayubaka mu buryo butari professionnel jewe barabona meme na logo irazwi no muri leta barabona kama nife barabona kiki urumva hanyuma ikindi cya kabiri naco bakabona n'ivyuma bihari ko jewe nk'ubu naratumye ko nibindi vyuma muri South Africa biheruka gushika ngama microphone nibiki nibaza yuko ubu sound canke quality y'indirimbo bazoba bakeneye nukuri irahari vraiment nibaza yuko n'indirimbo yitwa Papa bazokumva quality yayo n'izindi zizosoka bazokumva quality yazo ya cyandabaza no producteur asanzwe abizi cyane murabizi yuko ama studio menshi urashaka kugira n'ivyuma cyo kagira gute mugabo mu producteur mon cher bisakuza no muntu benshi baca bazana babandi baborohera mugabo je naye ndigora ndazana mu producteur mvuga ati je ndeme yamvune kubira n'ibindi vyaramvunye urya siwe yongora man ndazana mu producteur novuga yuko anazimvye DJ Fo vraiment no producteur yiyubashe kandi azimvye yaciye muri Master Music yaraciye no muri Rock House Records ndetse n'ahandi hatandukanye yarakora abaririmbyi benshi vraiment ya ariko ndavuga ati jewe ndeme nisinya ndamuzana ngaha mani si cyoroshe DJ Fo kumukonya si cyoroshe so rero novuga yuko muri make ndashima uko ibintu bimeze
ya uravye studio karaba nini ntuze ukuntu nyene bipanze ibintu vyose ndashima no kurukuno bimeze vraiment nta umuntu yoba hari umustar uri kurafasha umuririmbyi kanaka bari hari kajita cyanye barahari bientôt nzobibareka hariho abazoba bari bon usivye ko hariho n'ugwaruka rutoyi abana batoyi yitwa Vacation Kids turetse bajya Vacation Kids hariho nabandi bakuze mugabo nzo ba presenta mu nyuma ibintu twamaze kugira ama contrat no vuga ari professionnel ari official kandi rero navuze ati niho nzo fata ndababereke ariko kandi hari nabandi baririmbyi ndiko ndafasha batari no muri iyo novuga mu vyerekeye label muri label ya ari nico ituma rero abarimvye ndiko ndafasha pembeni ariko mba mbona yuko bikenewe ko bafashwa ya hanyuma ikindi kintu naco nanibagiye mu vyatumye jewe ngira iyi studio nuko mu kugira ugira ikintu bita kuba je namye mfise iyo rêve hajya hose kugira ibintu vya rujya gwaruka kera ndarufasha zakajeta cyahe novuga yuko nafise rêve yo kumva ko mfise ikintu bita label sivyo mugabo jerendo umuntu man je sishobora no kwita n'izina sishobora kugira na logo sishobora kugira ikintu nakimwe ntabanjije kuja kukirondera ntagize ikintu bita ico bita ma recherche ntibikunda man je ngo nihende ntibikunda ndashishoza nico ituma no gutangura umuziki namaje gufata imyaka urumva ndabizi man ndabizi mugabo ndavuga ati je buri kintu cyose mu kugikora nico ituma rero kugira ntanguze label numvise nagiye kubirondera kuri Google cyasanga yuko label bisaba yuko utegezwa kuba ufise studio hari abapeti benshi bavyuka kazaho bavuze ngo ufise label ata studio ufise nushobora kugira label udagira studio mani mu mategeko uko vyanditse juste ntitwa label gusa itwa record label munazovuga label gusa ajya bari karihenda mu isanzwe ni record label kukano record karajako mu bintu byinshi rero bigize label studio itegerezwa kubirimo rero bijya byo kuvyuka wiyumvira ngo ndafise label tana studio gira sivyo Fabire katugushimire cyane kwemeye kuzi imbere ya kamera za Manza TV murakoze cyane ariko hari ivyo utambagije men Sivuga mu kiganiro gikurikireka ntituhejeje sawa murakoze dusezano bari kwadukurikira bon jewe en fait ndakunda ni igitwa nanda kubwiye uko juste ndakunda ego nivyo kuvugana ivyakahise ariko ivyakubu navyo ya bari bon hanyuma rero reka seze abako baradukurikirana ni wa murapere wanyu mwami wa hip hop ya ni wari ngandi utaducaniye na kamwe naenda vyiba none najyatwi ryawe nyene ushaka ndakuririmbira igashida kuririmbira ya iyumvira indirimbo yose Ngana manabwo nkundi indirimbo master ariko umaze kwicana kenshi ariko iyumvira yindi nta mani jewe rero ndakubwire master nivyo kandi indirimbo yo muri 2000 kombye mane numva umenga ntaco twagiye Master Godzilla Komidoina Dinga Josina Suburundi gusa ni kontina Rap zavina kuri Fabelove nta kinyani kirundi siki Zambia muri game abatoto kwa nyina muramwumva umwami wavina murundi nzumwe nduna ya murakoze cyane urabana rero ikibi cyo kundirimbisha indirimbo zake nico yego murakoze cyane Fabire katugushimire cyane murakoze akora kurikira mbe ni Manoti TV ba Manoti TV ya ni wa murapere wanyu kandi mubandanye musupporting ibikorwa by'abarundi mutibagiye n'ibikorwa vya Fabelove the Christian boy reka tubashimiye cyane wadukuriye kuva ntangashika muri kano kanya kiri kurumva nitwa Manoti promoter le maître de cérémonie bene de camera ni engineer Tijos cameraman turabakunda cyane mugira amanota na Manoti hasta la vista